Besha kusiga ugenda nkwabuze ubwenge. Ukeka nari mu icumi. Akosha kugenda ubwera nk'umwuzukuru yabuze ibere rya nyina n'amaki. Burya ndabwera bwera burya amagogo asigayana. Wewe burekana n'amabere y'inganya. Akobwa muhena ko ngakambwiye ngo je ngo nukuri ko nabwo kamumwanya. Ngo nkwereke kuntu winjira mu rukundo. Sha abakera bavuze ngo mabona atangana ngo nicara hamwe. Bajo ngwino ndagukoma urugari urekane n'abantu. Wewe mu baby je nagiye kuraba no kuri Imana aranyankira. Musangira ngene. Mbonye akazi nakiki nakazi ko gukora mu gikoni yavajo usiga ahubwo buhuma bw'amaboko kari he amatwa asumira no kari kwa sheri wawe ahubwo bayi ombwirire job bless ubu ko nabaye umuboyi w'umuyayi Axera sister mpije kwakira SMS kuri machine ko nkeneye ku kazi kandi ngaha ndabona yuko haba hari ibikorwa byinshi none se nta kuntu koshaka umukozi azara gufasha mu bikorwa byo mu rugo umukozi we yamaze gushira so niyo mukozi banyoherereje jewe umukozi nitwa Mandine hangaje cyane bakwitwa Mandine kandi mbona ufise n'ubwana bene utungurwa nuko meze nteye iyi ni misembere Axera umukunzi Yesu we ganyaruka gaje nago naze ukaje kikiboye rero baby je naje ntago naje gukora akazi kiboye ngayo wanyu ravyo ndabizi imyaka ibaye ngahe indwi tutabonana rero je ikintu nawe wese ndashaka dukoraneko bwombo ubwo nyene none bagiye duke akazi ko gukora mu rugo no gusomana bihuriye no kuri boss muvyeyi banze unyumvirize ntunye umutima usanze meze uko mushiki yawe yari ko arambwira tubaze twiwe umwana ashobora kugira ikibazo kubera ari umukobwa agatinya kuyikubwira kubera iki uri umuhungu akagomba kubibwira je ko ndi umukobwa mugenzi wiwe enda abahungu ariko arambwira ko ari mu kwezi ubu wewe uzobimenya ntuzi ko arashaka no kuva no mu kwezi ngo agwe mu zuba cyangwa gasanga agiye aguye mu bicu byose ntavyomenya ariko bashimye kubibwira je ko ari je bona ko ndi umukobwa mugenzi wiwe kujya twari twegeranye ambira utubazo wewe twiwiwe umva ntari kuko ashobora no kugenda kuzuba imishwara yizuba rukuntu iziga kubita gasangera mukubisa Wewe uzi kunigana na boro nanje cyakigamo ndagicisha inkoni. okay uri fiyo reka rero ndakwereke iriya mizigo jewe amaso sinayi no kuvuga ko ibintu byose naba namaze kubitera imboni Oya jana njya bizi kinya zose ndatubona ngo kare ibintu bihawe. Ukiza na swing yakupomo. Ubwo wewe uze kujya imiziko yose uyikwege nanje ndaki. tugende kumena amaso hari abana b'abakobwa baje kukuraba ngasi ariko nabonye icyana kimeze neza sana yayambaye agapira kamwe amabara y'umukara bebe uramunyezaho cyane mwabipete mwumva rero mape zagwanya mu fresh kandi rero ibyo ngiye kubabwira mu bite mu matwi kira kibosi cyagushimye wewe cyakwemeye kubera uyu mugabo ashaka kubasamba ikintu tugiye gukora no kugikura Jega hunda murazizi. Uzo kumutama matako nkayibihori wa kintu. Ako ndamutakariza mu bukene. twa Mandine akakanya ubu bihagaritse ubu akakanya ubikore nka badi Ahubwo mwebwe boro muzibone nanje mbone kibosi. imizigo se muyindeke